Initeka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike we n'ibindi bisata vyinshi bigiye bitandukanye. Ndabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho buri umwe wese dukurikirana herereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose uko ari zitanu abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Abadukurikirana barire mu karere ka Afrika y'ubuseruko abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Na makuru turaza kugaruka cyane cyane ku biriko biravugwa mu ishengero rya Pentecote ngaha mu gihugu c'u Burundi aho havugwa zuguru mu mashengero yose ya Pentecote abakozi ba CPB bamaze amezi menshi badahembwa ndetse bakaba bariko baratabaza n'umukuru w'igihugu. Bamwe bati koko abategetsi b'igihugu bafise inyungu izahe muri zino zuguru ese umukuru w'igihugu we ahagaze he? Muri kano kanya twashimye kugaruka kuri zuguru ibonekeza mu ishiramwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi CPB Communauté d'Église de Pentecote au Burundi aho ibonekeza injyane zikomeye kigeretse ko vyose bikaba bitumwa no kunyinyurana hagati y'abategetsi b'igihugu nkuko tuza kubigaruka ko imbere yo gushika kure aho umuntu yotangura kwibaza tuno tubazo nyamukuru. Ese kubera iki ingingo z'umukuru w'igihugu Vice Ndayishimiye yafatiye amashengero ya Pentecote zasuzuguwe zikanaburizwamwo n'abungere ba Pentecote? Ese nindatwara ubundi hagati y'umukuru w'igihugu na Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD? Kubera iki Honorable Reverend Ndikuriyo yabujije umushikiranganje Honorable Leonidas Ndaruzaniye gushira mu ngiro ingingo z'umukuru w'igihugu Varisito, none umushikiranganje Leonidas we atwagwa nande? None zuguru iri hagati y'umukuru w'igihugu abungere ba Pentecote arimwo Revera Kayobera, Revera Basabose Sebastien, Revera Nizigama Erson na Revera Rukwiririkanya Onesphore azotorerwa umuti nande? Ese kubera ko umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye yanse kwemera canke se gwa prise d'acte amashengero atanu ya Pentecote batanze stati kuva mu kwezi kwa Nyakanga umwaka w'2024 ubu harayize imyaka 2 batarishugwa. Mbega amagogo abakozi ba CPB bagowe bazotabagwa nande? Abagwayi bagore mu bitaro n'amavuriro ya Pentecote bo bazotabagwa nande? Ese abanyeshuri bagore mu mashuri afise uburaro yegukira amashengero ya Pentecote bo bagiye kuba abande? Vyonda subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira tujicekanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndabaye kaze muri ano makuru. Reka dutangure ku ntango ya Pentecote mu Burundi mu nyuma tuze no kurabira hamwe iyo birabibazo byose vyoba vyaraturutseko. Neza mu mwaka w'1935 niho abamisiyoneri ba mbere ba Pentecote bageze mu Burundi. Twari mu bukoroni bw'ababirigi. Haje abamisiyoneri b'abanyaswede bakaba bari baje bava mu gihugu ca Kongo. Aba bahawe kibanza mu Kayogoro na Kiremba aho naho akaba hari mu ntara ya Makamba yahahora ubu ni muri Burunga. Niyo mpamvu bavuze iyo Kiremba baca bongeza ko Sud kuko hari Kiremba yo muri Nord ariyo Butanyerera. Murumva ko bashikiye mu bumanuko bw'u Burundi. Mwibuke neza ko ari igice bivuga ko ciganjemwo abatutsi. Ubukoroni bwaremereye abamisiyoneri gukora ivuga butumwa. Mbere bivuga ko bari abasore n'inkumi b'abanyaswede. Ivuga butumwa barifatanye no kuvura, kwigisha n'ibindi harimo nko kubaka amashure, amavuriro n'ibindi. Mu nyuma barubaka n'amarerero y'imfuvyi. Mu mwaka w'1935 kugeza mu mwaka w'1960 bari bahurikiye mu ishiramwe ryitwa Mission Libre Suédoise. Iryo shirahamwe naryo ryari rirongoye iryo shengero. Muri make Pentecote yatwagwa muri Mission Libre Suédoise. Intumbero cyabo kwari gukwira Burundi bwose bavuye mu Kayogoro na Kiremba bagenda bagura akarere buke. Mu mwaka w'1962 niho ryashira hamwe rya Mission Libre Suédoise ryahinduye ku runani rwo gufashanya kw'amashengero ya Pentecote mu Burundi, Association d'entraide des Églises de Pentecote au Burundi ADP. Aho vyasa nuko iryo shiramwe rya mbere iretse Pentecote mu Burundi ngo yigenge. Mission Libre Suédoise ikorera mu bindi bihugu hama ADP ica iba yigenga iraba ivyo mu Burundi gusa. Mu mwaka w'1975 niho havuka kimwe gihari ubu citwa CPB bisigura ihuriro ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi, Communauté des Églises de Pentecote au Burundi. Mu ntahure neza CPB nishiramwe mu gihe Pentecote ari ishengero. Rero Pentecote igabuye mu mamisiyoni yigenga.
Kugeza ubu sepebu yari igizwe n'amashengero 15 ya Pentecote, ayo ariyo Kayogoro, Kiremba, Mugara, Gishiha, Bujumbura, Nyanzaraki, Ruyigi, Kigozi, Karama, Rusagara, Gitega, Mukoni, Gashikanwa, Kagari ndetse na Maramvya. Ayo niyo mashengero 15 ya Pentecote canke ico bita misiyoni. Misiyoni ikaba ibirongowe n'uwo bita umwungere canke servira pasteur, akaba nawe abafise icegera ciwe. Pentecote canke sepebu bikavuga ko ifise ikavuga ko ifise, reka tugendere ku biharuro vyo mu mwaka w'2009, amashuri arenga 500 mato mato, ayisumbuye, ay'imyuga canke y'ubuhinga. Hakaba harimwo amavuriro, amabombo rusangi, bagatera kandi no mu iterambere rusangi ry'igihugu. Sepebu niryo shiramwe kandi rihurikiyemo amashengero 15 ya Pentecote mu Burundi, ryarigabuyemwo kubiri. Misiyoni 15 zigize Pentecote, imwe irigenga, ariko bose bahora bahurira muri sepebu. Iryo shiramwe ni naryo ryakurikirana ivy'ubutunzi vyegukira ayo mashengero mu Burundi, harimo amashure, amavuriro, uburimyi, amahoteli n'ibindi. Ngo ubu ibintu n'umuvurungano. Nkuko bamwe babishikiriza, intandaro ya vyose n'ubwoko Hutu ndetse na Tutsi. Kuva kera mu mwaka w'1935 aho Pentecote yatangura mu Burundi, abashizwe imbere cyane bivuga ko bari Abatutsi. Zuguru rero mpaka aho bigeze mu mwaka w'2015 kuduga n'ivya politike vyinjiramwo neza. Gabitwa Abahutu bemera kwishikana mu butegetsi bw'Abahutu kugira bikure ko Abatutsi, ariko cyane bitwaza ubwoko, ariko basotera amatungo ya sepebu. G5 ikabigizwe n'abita Abatutsi, harimo Gashikanwa, Kiremba, Sudi, hakaba harimo Mugara, Kagari na Kirundo. G10 ikabigizwe n'abita Abahutu, harimo Kayogoro, Maramvya, Bujumbura, Nyanzarake, Gishiha, Ruyigi, Mukoni, Karama, Rusagara ndetse na Gitega. Varisito Ndayishimiye na Reverano Ndikuriyo ngo nabo barapingana pe, nkuko bizwi muri politike. Kugeza ubu G5 niyo yemewe n'amategeko, ikaba ishigikiwe na Reverano Ndikuriyo twara CNDD FDD. G10 nayo ishaka ko Pentecote iba idini imwe, bisa nkaho nabo bashigikiwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. G10 kugeza ubu ntirikira kurikiza amategeko agenga amadini mu Burundi, ku buryo n'amategeko perezida wenyene yashize mu mwaka w'2026 muri 0 uyu mwaka G5 yanse ko yakurikiza. Muri make amashengero 10 avuga ati twebwe tuyobogwa namwe mu yera, rero nta vyo gutwagwa n'ubwoko bumwe bw'Abatutsi. G5 nabo bakavuga bati ni twebwe bavyeyi dutegerezwa kugira uruhara mu burongozi. Leta yari yaratoye umuti aho ishengero ryategerezwa kurongorwa n'ubwoko butandukanye, umwungere wa mbere abaye umuhutu, wa kabiri aca b'umututsi, gutyo. Ngivyo vyaranse. Reverano Ndikuriyo na Jerome Niyonzi mu munyamabanga wa leta ngo bashigikira G5 kuko ariho bakomoka. Muti rero izi njyane zizohera gute? None reka twinjire neza muri dosiye y'ibi bivugwa muri Eglise Pentecote. Muri ano makuru twabateguriye Umuhuza TV, twashatse kugaruka ku makuru akomeye cyane yerekeye zuguru ruri hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ndetse na Reverano Ndikuriyo, umukuru w'umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu, ku bijanye n'ihonyangwa ry'amategeko agenga amashingiro mu Burundi, hamwe n'umugararizo w'abungere ba Pentecote. Twongere kandi tugaruke ku magorwa abakozi bishiramwe sepebu rya Pentecote barimwo, amagorwa abakozi bakora mu mavuriro no mu mashuri yegukira Pentecote barimwo kubera umugararizo w'abungere, harimwo Revera Karenzo Charles wa Nyanzarake, Revera Basabose Sebastien wa Ruyigi, Revera Nizigama Erso wa Kayogoro, Pastor Akizimana Nikora na Revera Rukwiririkanya Onesphore wa Ntahangwa, bifadikanije n'abungere ba mbere ba Gitega, Kayanza na Gishiha. None kabo bungere bo banse imbonanya kwitaba umukuru w'igihugu muri presidence, banse kandi gukurikiza ingingo zine zafashwe n'umukuru w'igihugu, harimo ingingo ya mbere yafashwe kugenekerezo ya 26 kwezi kwa gatatu mwaka wa 2025, yafashwe kugenekerezo ya 25 kwezi kw'indwi mwaka wa 2025, yafashwe kugenekerezo ya kabiri ukwezi kw'icenda umwaka wa 2025, ndetse yafashwe kugenekerezo ya 26 nzero uyu mwaka wa 2026. Izo zafashwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta, zose zabaye imfagusa. Ivyo bikagaragaza ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngatanga nguvu afise zikwiye zo gukurikiza ingingo aba yafashe wenyene atabanje kubaza Reverano Ndikuriyo. Ivyo rero vyatumye abungere batanu ba Pentecote bashigikiwe n'igihangange Reverano Ndikuriyo banka kubaha amategeko no gukurikiza ingingo zine zafashwe n'umukuru w'igihugu be n'umushikiranganje wa mbere, kubera ngo Reverano Ndikuriyo yaciye aha amategeko y'umururazi umushikiranganje Ndaruzani yajejwe amashingiro ko atohirahira ngo azikurikize. Aho rero Reverano Ndikuriyo akaba yarayeretse umukuru w'igihugu ko ari igihangange muri CNDD FDD no mu gihugu, ko icagomba arico kiba atamuntu numwe yoshobora kumuvuguruza.
ariko kandi tubamenyesha ko abarongozi b'amadini mu Burundi bidogera cyane umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye asanzwe ari umuyoboke w'ishengero rya Pentecote ko akoresha nkunzi na kamwana wa mama mu gutunganya no mu gutorera umuti ibibazo vy'amashengero mu Burundi bagatanga akarorero ku ishengero rya Pentecote rimaze imyaka myinshi cyane rikora ritisunza amategeko ariko yandi madini agaca yugagwa akabuzwa gukora tamvo. Abo bungere rero bakabona ko ari ibiterasoni kuri uwo mushikiranganje ko yagabiye umukuru w'igihugu ingingo zine yafatiye ishengero rya Pentecote zabaye impfabusa akazita mu mazi. Abarundi bari baza ko umushikiranganje zifata imbere y'ayandi madini bakabona ko ibihano vyafatiwe y'andi mashengero navyo vyoca bifutwa kuko atamwana n'ikinono. Twibutse ko ishiramwe CPBU hahurikiyemo amashengero yemewe n'amategeko. Ubu rero amashengero 5 ya G5 ya Pentecote niyo yemewe n'amategeko harimo Kiremba, Mugara, Gashikanwa, Kirundo na Kagari, ayandi agakora atisunza amategeko. Amashengero 10 ya G10 ya Pentecote baranse gukurikiza itegeko rigenga amadini mu Burundi harimo Kayogoro, Gishiha, Nyanzarake, Bujumbura, Ruyigi, Mukoni, Karama, Rusagara, Maramvya na Gitega. Aho rero ntiyere ku itegeko igenga amadini mu Burundi ryemejwe ditegwa ko umukono n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2022. Ngabarundi bari bazibazo vyinshi none abari nyuma y'uwo mugumuko wabo bungere barongoye amashengero 10 ya G10 aruka kwiyonjora mwishiramwe CPBU ry'amashengero Pentecote bafise inyungu zihe muri ako kajagari. Ese kubera ko umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye yananye kwemera ko ayo mashengero 5 yemewe n'amategeko akora inama ya bose idasanzwe Assemblée Générale Extraordinaire kugira ngo batunganye ishiramwe ryabo CPBU ntirigende akagirire. Ariko rero abo bungere bagumutse ngo bagomba kishiramwe CPBU rihinduka idini kandi bitakunda ariko kandi ivyo ntibishoboka. CPBU igengwa n'itegeko ryo mu mwaka w'2017 amashengero nayo akagengwa n'itegeko ryo mu mwaka w'2022. Abo bungere aribo Levera Kayobera Charles, Levera Basabose Sebastien, Levera Nizigama Erso na Levera Rukwirirekanyo Nesforo. Ivyo bagomba ntibishoboka naho baranse ko inama yo kwiga budget ya CPBU ikorana uretse ko abo bungere bajeje kwereka umukuru w'igihugu ko atabatwara. Muti none babakozi ba CPBU ntibahembwa, ntibavuzwa, ntibaziganizwa muri ANSS, amavuriro nta mitafise, abagwayi ntibavugwa, abanyeshuri ntibafungura, abigisha ntibahembwa, bari mu bibazo bikomeye kubera ku kajagari. Muti none bizobazwa nde hagati y'abo bungere canke umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye ko vyamunaniye gufata ingingo? Abo bungere Kayobera wa Nyanzarake, Basabose Sebastien wa Ruyigi, Nizigama Erso wa Kayogoro, Rukwirirekanyo Nesforo wa Ntahangwa nibo batwara inama nkuru ya CPBU. Muti nukubera iki badanwa ko banse bagumutse. Ese inama yiga amafaranga akoreshwa na CPBU izokorana ryari? None Reverano Ndikure n'umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye bafise inyungu iziye mwihonyangwa ry'amategeko y'igihugu n'itegeko rigenga amashengero kandi leta ya CNDD-FDD itwara igihugu. Ariko ubu bakaba ari intambamye kwikurikizwa ry'ayo mategeko bashinze. Bamwe mu bakristo ba Pentecote bagira bati abakristo ba Pentecote mu Burundi turatangazwa cyane no kubona ayo mashengero Mugara, Kirundo, Gashikanwa, Kagari atarishugwa, ariko kandi abakristo turatabazwa n'ishengero rya Kiremba ryagomye rihoza imbere y'akaga y'amagorwa barimwo kubera umwungere wa mbere Nirikana wa Kiremba n'abayoboke biwe Niyonzima Jerome atakindi bari bakeneye atari uko yemererwa kuba umwungere mu Burundi. Ngo rero amaze amariye kuronka ico cubahiro uwo mwungere Nirikana atagikozwe nawe nyene ngarashobora gukwega izindi ngorane kuko ariko ariyagurira uburera akoreramwo mu ntara z'igihugu zisanzwe kandi ziri mwandi mashengero ya Pentecote atewe impigi na Niyonzima Jerome asanzwe ari umunyamabanga wa leta y'u Burundi kuko avuga ari kijana. Abakristo ba Pentecote barabandanya mu gutera kama mukuru w'igihugu bagira bati abakozi ba CPBU abagwaye mu mavuriro atandukanye, abanyeshuri n'abarezi bo mu mashuri atandukanye baratabaza. Dutera kama mukuru w'igihugu Varisto Ndashimiye gufata ingingo zikomeye akebura umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye nabo bungere kuko amazi yamaze kurenga inkombe kuko niwe abazwa igihugu. Uko rero umushikiranganje Leonidas yagambarariye umukuru w'igihugu Varisto akuba ko gonyanga ingingo z'umukuru w'igihugu mu gutanguza ibiganiro akifadikanya nabo bungere bagomutse mu gonyanga amategeko aho gushira mu ngira amategeko y'umukuru w'igihugu ataho vyakabonetse ngo ni ngombwa kandi ni nkenerwa ko umukuru w'igihugu amukura kicizere kuko amazi yamaze kurenga inkombe. Ngo birakenewe kandi ko amategeko y'igihugu akurikizwa kugira bakebure abo bungere. Revera Karenzo Charles
na Revera Basabose Sebastien kuko nibo nkwezi y'amagorwa ngo abakristo ba Pentecote bagoye kuko banse kwiga bije ishiramwe sepebu vyitwa kandi ko ari bo bariramuzwa ngariko bakaba barondera uko bahunga amategeko y'igihugu mu kurondera kwishingiro rya Pentecote ribogwa n'ibihugu vya Scandinavie ni kuvuga Swede, Norvege na Finland kandi atamasezerano araba hagati y'ivyo bihugu n'u Burundi. Muri rusange abakristo bagasaba cyane ko ingingo zine z'umukuru w'igihugu yoba yafashwe kwigenekerezo ya 2026 Mwara n'umwaka wa 2025 yo kwigenekerezo ya 2025 kwezi kw'indwi umwaka wa 2025 iyo kwigenekerezo ya kabiri kwezi kw'icenda umwaka wa 2025 ndetse niyo kwigenekerezo ya 2026 uyu mwaka wa 2026 zija mu ngiro atagwigimanga kugira imigambi iterambere yaho irangurwa na sepebu yose irekere guhagarara ku neza abakristo Pentecote n'abarundi kugira ngo niyo zuguruzuguru ibone guhagarara iyo zuguruzuguru nyene iri muri sepebu nkuko abashengera muri iyo dini bo ubwabo bavyemeza. Saho gusa tubandaniza ivy'amakuru yacu kuko amakuru yacu tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Hambavu ibiriko biravugwa muri sepebu mu gihugu cy'u Burundi ibujumbura abanyagihugu baridogera barongoye bamwagereza kubasahura bagasaba ko bihagarara. Abo nabanyagihugu muri quartier Nyamwiza muri zone c'ibitoke komine Nahango aho mu ntara ya Bujumbura bidogera barongoye chef de quartier yitwa Ndikumasabo Adele ko batoza amafaranga y'umurengera kugira ngo bahabwe agakayi kurugo kaye de ménage. Abanyagihugu bagashikiriza ko uwabarongoye abategeka kureba amafaranga ibihumbi 21 mu gihe iyo ikayi itarenze ibihumbi 3 mu gihugu cyose ubutarisha amafaranga nta kayahabwa. Warongo yabo banyagihugu ababwira ko ayo mafaranga yose arenga ko ajanye n'igikorwa cyo gukura imicafu iyarara mu mihana mu kiringo c'amezi 3 ariko navyo nyene abanyagihugu bavyamirira kure mu kuvuga ko ayo mafaranga y'imicafu atigera arenga ibihumbi 6 ngo ntibatahure rero ukuntu bategekwa kuri ayo mafaranga yose mu gihe bari mu bukene uyabuze bigaca biba nk'igihano cyo kudahabwa ako gakaye. Abanyagihugu muri quartier bakabona ko ivyo biriko bikogwa n'ubarongo yataho bitaniye no kubasahura kuko atahandi ivyo biriko bikogwa mu yandi makarito yagize zone bagasaba bashimitse ko ivyo hagarara baheze kandi batunganizwe neza ku mafaranga azwi mu gihugu nkuko bo ubwabo batabaza. Nemwe kandi ku munsi w'ejo igenekerezo y'umunani Rusama mu mwaka wa 2026 Major Manirakiza Gilbert yinjijwe iborero rikuru rya Mpimba. Hari ku munsi wa gatanu igenekerezo y'umunani Rusama mu mwaka wa 2025 niho inwazanga mu gisirikare Major Manirakiza Gilbert batazira kibogoye yinjijwe iborero rikuru rya Mpimba.